Intambara y'Uburusiya na Ukraine igeze ku munsi w'amajana 383. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bigenda bivugwa ko ariko kandi turaza guhagarara cyane ku mubano w'Uburusiya na Iran ku bijanye na gisirikare, aho Moscow na Tehran hari ibigenda bibavugwa ko na cyane igurwa z'indege z'intambara za Sukhoi-35 ku ruhande rwa Iran, ariko kandi turaraba ubushobozi bwayo ndetse tuze kwicara n'ihanahano ry'ibigwanisho, aho bivugwa yuko ingabo z'Uburusiya inyuma yo gufata ibigwanisho vyatawe n'abasirikare ba Ukraine ku rugamba vyoba bica birungikwa muri Iran, aho bigaragazwa guhingurwamo ibindi bigwanisho vya gisirikare. Imbere yuko tugera aho, reka tubanze tuyarabe ayavugwa ku munsi w'amajana 383. Tubanze tubasabe mugire subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye tuza turabaha aze arabaronkera ku gihe nkuko vyama. Kubwa Igor Konashenikov asanzwe umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya, indege zibiri za kajugujugu za Mi-8 zakorowe kuyu w'Imana Iteramirovika muri Zaporozhia ni Dvulezhnaya muri Kharkiv. Muri operasiyo kandi zakozwe mu masaha 28 nuko ubwoko bwa misile bwa Himalayas bwarungitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indwi na rokete za Ulaga zarasambuwe hamwe na drone irakorogwa hafi ya Chernovin, mayake ni muri Kherson. Hasambuwe kandi Govzika Hotiza hafi ya Kherson. Kubwa Igor Konashenikov nyine asanzwe umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya, kuva iyi ntambara itanguye indege z'intambara 400 za helicopter zishika 220, drone ni kuvuga tudege tutagira abapilote 3385, systeme z'ubwirinzi bw'ikirere 4011, ibifaru 8275, imiduga y'intambara 1055, ibiduga birasa za mortier, isasu birasa za mortier 4376, n'amamoto ya gisirikare 8279, n'ivyo ngo bimaze gusamburwa ku bw'umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya ariwe Igor Konashenikov. Kuva igisirikare c'Uburusiya gitanguje ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare muri Ukraine nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru TASS. Kubwa Igor kandi mu masaha 28 aheze abasirikare 220, umuduga w'intambara ikoreshwa ku rugamba na Hauteza ya D-20 itera amabombe yarasambuwe muri Donetsk. Donetsk rero niho hasanzwe hari umuji wa Bakhmut, aho rugamba ari rwose nyuma yuko igisagara kimaze kuba kigabwamwo kubiri. Hariho igisagara c'ubuseruko bwa Bakhmut ahasanzwe hagabugwa n'uruzi rwitwa Bakhmuta, hafashwe n'ingabo z'aba Wagner. Ukraine itangaza ariko yuko iriko irategura ibitero vya gisirikare kugira ngo ibashe kuyisubiza nk'uko bivugwa n'umukuru w'igisirikare kigwanira hasi ariwe Alexander Sirski, asanzwe ari umukuru w'ingabo zigwanira hasi, aho yemeza yuko inzobere ziriko zirakora buri kimwe cyose kugira ngo kino gisata cy'ubuseruko bwa Bakhmut babashe kukigarurira. Alexander yavuze ati ni intwari kugeza ubu abahanganye mu gice cy'ubuseruko bwose ntikigire kigabugwa n'uruzi wa Bakhmut, aho agaragaza gushimira abasirikare bose bariko baragwana ku ruhande rwa Ukraine yuko ari intwari. Bimeze uko mu gihe Wagner ikomeza mu gihe yemeza ko imaze gufata n'ahahoze hari ibiro vy'uyu muji wa Bakhmut. Ibi bishimangirwa neza na neza na intelligence y'Ubwongereza, aho nayo yemeza yuko
kino gice kimaze gufatwa. Dimitro Kuleba yemeza ko nubwo ibihugu by'Uburayi vyemeye indege n'ubu batarazironka, ati turacafise MiG na Sukhoi za kera zo kwa Soviete. Muri Bakhmut rero kandi hemezwa yuko masaha 28 aheze abantu babandanya bapfa ku rugero rudasanzwe, ndetse Serhiy Shervati, umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine, yemeza yuko masaha 28 abasirikare b'Abarusiya 221 basezeye isi, naho 300 barakomereka, mu gihe ku ruhande rw'Uburusiya naho mwumvise yuko bemeza yuko abashika 220 basezeye isi. Kubwa Perezida Volodymyr Zelensky wewe yemeza yuko muri iyo ndwi iheze abasirikare batari bake b'Uburusiya babashije guhura n'uruva gusenya, kuko abashika 2600 babashije gukorwako n'intambara, muri bo 1,100 ngo baba barapfuye, naho 1,500 barakomereka. Muri Kherson kuyu wa mbere igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 abagwanyi b'abaroberi bashigikiwe na Ukraine bateze bongera bomora inzira y'indarayi y'Ukraine, aho bayirashe ko ibisasu. Uyu mugwi wa Atesh bemeye ko aribo bateye ibi bisasu, bemeza ko iyi operation izotuma igisirikare cy'Uburusiya gitakaza inguvu kuri video basize hanze, aho bagaragaza yuko bizotuma igisirikare cy'Uburusiya itabasha gushitsa ibiribwa ndetse n'ivyankenerwa muri gisirikare neza na neza mu bumanuko bwa Kherson ndetse n'ubumanuko bwa Zaporizhia. Mu gisagara ca Vuhledar naho hasutswe imvura y'amabombe za misile z'Uburusiya, aho bashoboye gusambura ububiko bw'igisirikare ca Ukraine. Mu ndwi iza naho Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yitezwe mu Burusiya, aho yitezwe kubonana na Perezida Vladimir Putin, aho azoca no muri Ukraine nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Wall Street Journal. Urugendo ruje inyuma mu kwezi guheze, aho umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ariwe Vladimir Putin yari yabonanye na Wang Yi, umwe mu badiplomate b'Abashinwa. TASS yemeje ko urugendo ruje nk'ubutumire, kuko ngo yari yamutumiye mu kwezi kwa kabiri guheze. Urugendo rwa mbere ruje nyuma yuko Xi Jinping atorewe manda igira gatatu. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, umwaka uheze, Vladimir Putin yari yagendeye Ubushinwa yugurura amahiganwa ya Jeux Olympique ya Winter Olympic. Imbere y'indwi imwe gusa Uburusiya buca butera Ukraine. Kuyu wa 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023, Perezida wa Byelorusi yagendeye mugenzi we wa Iran Ibrahim Raisi, aho bumvikanye ibijanye n'imigenderanire. Ni igihugu rero ca Byelorusi gisanzwe ari igihugu kidasanzwe ku migenderanire n'Uburusiya, kuko arico gihugu twavuga ko cyakoreshejwe mu gucishaho ibigwanisho mu gihe batera Ukraine. Iran kugeza ubu ni igihugu kandi kiriho kiriyubaka mu vya gisirikare, aho ubu hamaze kwemezwa yuko baguze indege z'Uburusiya za Sukhoi-35, ariko kandi n'Uburusiya ni bumwe mu gihugu bafata nk'ikigenzi cyabo, kuko bahaguze indege zitagira amapilote arizo zitwa Shahed. Mu 2020 Tehran yakuriweho ibihano vyo kugura ibigwanisho. Iki gihugu rero cyari gisanzwe gifise ibindi bigwanisho by'Uburusiya nka MiG 29 na Sukhoi-25, iz'Ubushinwa F7, abanyamerika F4, F5 na F14, hamwe n'iz'Abafaransa Mirage F1. Mu 2007 yaguze za systeme anti-missile z'Abarusiya S-300. Rero kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 hemejwe yuko ikinyamakuru IRNA cyemeje yuko
hahejeje kwemezwa igurwa rya ndege za Sukhoi 35. None buno bwoko bw'indege ni bwoko ki, bufise ibintu vyisangije nyabaki? Nivyo rero tugiye guhagarara ko kugira ngo mubashe kubimenya. Sukhoi 35 ni version igezweho mu gukoreshwa mu ntambara, yakuwe muri version ya Sukhoi 27 yatanguye kuja hanze no mu mwaka wa 2014, itangura gukoreshwa mu ntambara. Iyi Sukhoi 35 mu mwaka wa 2016 muri Syria. Iyi ndege ya chasseur no kuvuga isanzwe irondera ibigwanisho, ni indege ifise ubushobozi bwo kurasa ibiri hasi, ndetse n'indege ziri mu kirere ziba zifise ihangiro yo kuyigirira nabi. Yakoze akazi kose kuva ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, ubwo ibitero vy'Uburusiya vyatanguzwa icese nka operation spatiale militaire. Ifise radar zibiri N011 iri imbere na N012 iri inyuma, bikaba bifasha kubona ibitero vyoza bigana nubwo vyoba bikiri ku birometero bishika 400, igashobora kubiburizamwo mu kurekura za misile izikurikiranya inciro 8 zose, kandi kabikora icarimwe. Ifise kandi systeme ya infrarouge hamwe na laser. Iyi yakozwe na societe Nikolai Nikitsin mu 1983. Sukhoi ya mbere itangura kuguruzwa genekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 1988. Akaba rero hagiye harakogwa nyinshi bivanye n'imyaka, version zitandukanye. Iyi ku ruhande rwa OTAN isanzwe yitwa ngo Flanker. Iyi ifise systeme yo kwica umwasi ya SIAD, system suppression of enemy air defenses. Ishobora kurasa anti-air artillery if air missile. Ifise ishobora kurasa kandi amaradar. Ifise kandi kano 30. Ishobora kugenda ibirometero bishika 3500 itarinze gusaba yuko bayitaho ngo inwe igitoro, ariko kandi ikagira na engine zibiri za turbofan, igashobora gutwara misile 12 zose nka KH crypto. Ishobora kugenda kandi ibirometero 4400, ishobora kugendera ibirometero 4200 ku isaha idahagaze hasi, kandi igashobora kugenda ku burumbuke canke altitude ishika 2500. Nizere ko mushoboye gusobanukirwa vyinshi kuvyerekeye ino ndege ndetse n'abandi makuru agana atandukanye twagiye duca hirya no hino kuri kino kiganiro cacu kuri Ivyacu TV. Kandi tubasaba mugira subscribe kuri channel YouTube yacu, share, like, comment navyo biba vyiza. Musangize ino video. Thank you so much. Turi kumwe mwobahwe.